Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyereye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Mbanze ndabashimire ukuntu muri kumwe natwe mu biganiro, haba mu gitondo, haba ku mugoroba no mw'ijoro, muragumana natwe, nivyo kubashimira kugira ngo tube hamwe twese tubandanye duteza imbere imico n'akaranga vy'Uburundi, na cane cane ururimi rw'ikirundi. Intumbero niyo kwibukanya imico n'akaranga vy'Uburundi kugira ngo dusobanure myiza, tugume tuyigendera kuko niyo yubatse igihugu cacu. Abayizi ni ukuyiyibutsa, ariko rero abatari bayizi nabo barayimenyeraho. Nico gituma tuvuga imyibutsa, turavuga imigani, turavuga ibitito, imvugo n'imico n'imigenzo yaranze abarundi baho hambere. Tuma rero dusesangura ibi na biriya biri mu kirundi kugira ngo bidushikire, kuko ikirundi kirimwo amajambo menshi usanga tuguma dukenera kumenya, kuko ntitushobora kuyamenya yose icarimwe. Nico gituma rero usanga tuguma twegera abakurambere kugira ngo batwigishe. Uyu munsi rero tuganira iki? Uyu munsi tuganira ku gakoko gatoyi cane bita umuswa. Umuswa rero abarundi barakuyeko amayagwa. Ni agakoko abarundi bakuyeko amayagwa kugira ngo babe barahanurana, babe barakeburana. Abatazi rero umuswa, reka mbanze ndawubereke murabe aho uba, ingene wubaka aho uba, muwubone, hanyuma rero duce twumviriza n'amayagwa rero awukomokako. Murakoze. Murakoze rero. Umuswa rero murashoboye kuwubona, murabonye naho wubatse. Aho rero niho umuswa uba. Umuswa rero uri mu wubangamira ibikorwa vy'abantu, kuko nk'amazu adakomeye nk'aho hambere haba hari amazu adakomeye, umuswa warajamwo ukarya ivyatsi. Hari amazu y'ikirundi asakajwe ivyatsi, hakabamwo n'ibiti. Imiswa rero yarabangamira ivyo biti, ikabangamira n'ivyatsi, ugasanga aho baba ubuzima buriko buragorana, kuko umuntu yubatse inzu umuswa ugacuza ukarya, urumva yuko bitaba ari ibintu vyiza ku buzima bwiwe. Umuswa rero waba ugoye kurwanywa, kuko nta miti bavuga yuko ihari igwanya imiswa. Washobora gusanga rero aho wubatse ukaza ubona ngiyo imiswa yashitse igatangura kukononera. Haraba rero kubanza gutata ikibanza
bakaraba yuko ata muswa uhari. Ariko rero hari n'abandi bavuga yuko muri arya mazu mwabonye imiswa ibamwo, hari abavuga ngo ni ibinegene, ahantu ubona nko mu ndimo hirya hakunda kuza arya mazu mwabonye zibamwo irya myobo, bavuga ngo ni ibinegene, haca haza niho wasanga hariho na twa twantu bafungura twarabuberetse ngaha bita ibizinu. Ariko usanga rero nk'ahantu mu ndimo ugasanga haje ivyo binegene bihari caba ari ikimenyetso yuko hazoza ibizinu. Abantu rero bararaba rero bukanza gatata yuko hariho ahantu imiswa idakunda kuba iri, kuko hariho imisozi ibangamirwa cane n'imiswa. Hariho imisozi usanga ibangamirwa cane n'imiswa. Nuko rero baravuga ati muri turya tunegene bashobora guca bazana umwamba w'ifi bagasukamwo, ngo aho ngo vyashobora guhona birya binegene bigaheza bikimukira ahandi. Niko babivuga. None tuze rero ku mayagwa afatira ku muswa. Umuswa rero barawukuyeko amayagwa iyo bariko barahanurana bakeburana. Turahera rero ku mwibutsa wa mbere uvuga ngo umuswa uhora urya umumezo usotera isuka. Umuswa uhora urya umumezo usotera isuka. Uwo n'umwibutsa umwe ufatira ku muswa. Ahandi naho bakavuga ngo n'umuswa warigeze ibuye. Ni hamwe haba hari igikorwa umuntu abona yuko kigoye atazoshobora, mugabo agaca agerageza kugira ngo arabe yuko yogishobora akagikora. Yavuga ngo n'umuswa warigeze ibuye, kandi utarishobora. Umuswa urakomeye mu vyo ukora, urasanga igiti warakibozoye ukakirya ukagiheza ivyatsi aho biri ugasanga waraye vyaracitse ubunywenywe, ariko rero ibuye ntushobora. Ariko ntikibuza yuko usanga wagiye waratondetse kugerageza, ariko bikanga kudonora na gatoyi. Niho baca bavuga ngo n'umuswa warigeze ibuye. Ayo niyo mayagwa rero turonka mu mico n'akaranga vy'Uburundi. Ariko rero n'ukwipfuriza inabi akubwira ati urakaribwa n'umuswa. Kuko umuswa usanga aho uri ibintu uriye bica bimererwa nabi, ugasanga avuga ngo urakaribwa n'umuswa. Ugasanga hariho n'abari barakuyemo n'akaririmbo ngo naka arakaribwa n'umuswa, nk'umuntu amubangamiye akavuga ngo arakaribwa n'umuswa. Nuko rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, murabonye umuswa, murumvise n'amayagwa awukomokako. Nuko rero umuswa uteza ibibazo ku bantu bubatse inzu, kuko ushobora kuza ukonona imiryango yabo, ukonona ivyatsi, ugasanga uronona n'imirima. Baratera ibigori ugasanga imiswa aho ikara yarabiriye bitarera, ugasanga biraguye. Ariko rero ngo urashobora no gufasha mu burimyi. Hariho abarima bagakangaza ntibazorinde kuvyura, kuko ngo uzosanga bamaze guhanda barahanda, ntibazogaruka kuvyura, bagwaca batera. Ngo aho ni nko mu kumoso, kuko ngo umuswa ngo ucuze inyuma ugasanga vyose warabiriye ubusize bumeze neza, umuntu ngo akaza atera. Iyo niyo nkuru badushikirije. Nuko rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, reka tugarigurize ngaha, tuzosubira mu biganiro vyo hanyuma. Murabonye umuswa, murumvise amayagwa ukomokako. Tuzobandanya tuganira mu bindi biganiro vyo hanyuma, mugaca mubona yuko rero abarundi bakura amayagwa yabo ku bintu bitandukanye, n'umuswa, n'ivu, n'udukoko duto duto, inyoni, ku nka no ku bindi. Reka rero tuzobandanye no ku biganiro vyo hanyuma. Mugire amahoro, murakoze mwese.